Mana yanje, ndazi yuko ntari umweranda, ndazi yuko ntakora ibintu vyiza, ariko uyu munsi ndagarutse imbere yawe. Ndazi yuko ubona ivyo nkora mw'ibanga canke ibiri mu mutima wanje kurusha uko jewe ndabizi, ariko nongeye kuza ungenze uko ushaka. Ubuzima aha hanze bumeze nabi, ivyo nagerageje vyose ngerageza kwigwanirira nta nyishu vyampaye, mbese nta nico vyamviyemwo atari ukunyongera umubabaro. Hari igihe iyo ibintu bitagenze neza nkuko ndavyipfuza, umutima wanje ubabara, nkatangura kugukekeranyaho, nkatangura kwiyumvira yuko utankunda nk'abandi, ariko nkibagira yuko ivyo ushaka canke ivyo wipfuriza ubuzima bwanje ari vyiza kurusha jewe ivyo nipfuza. Uyu munsi naje kugira ngo wongere unyibutse ico uri mu buzima bwanje, wongere unyibutse intambara wangwaniriye, wongere unyibutse amajambo wansezeraniye. Muri make ndi hano kugira ngo nibutswe isezerano. Mana yanje, ndazi yuko ubona na vya bindi nyegeza amaso y'abantu, urazi intambara ncamwo buri munsi, urazi intambara ngwana nazo mw'ibanga, urazi na ya mosozi ndira buri munsi ntashobora gusobanura uwo ari we wese, kuko nawe atobasha gusobanura ivyo ndiko ndacamwo, kuko nawe n'umwana w'umuntu. Ariko ivyo vyose ndazi ko ubizi, ndazi yuko ubibona, naho ntokwirirwa ndabivuga. Niyo mpamvu ndiko ndavuga ngo ndagukeneye. Mana yanje, nyigisha gukunda, unyigishe kukwizera, unyigishe no kukumvira no kwihangana mu gutegereza ico wavuze, canke mu gutegereza inyishu yawe. Gutegereza inyishu yawe ndabizi ko biruhisha mw'iyi si, gutegereza inyishu yawe ndabizi ko bifata igihe, ariko ndakeneye undememwo umutima wo gutegereza, umutima wo kwihangana. Unyigishe gushima no muri vya bihe bitoroshe, ata wewe jewe ntaco ndi, ata kiganza cawe kiri mu vyanje canke kiri kuri jewe, ntaco noshikako nta naho nogera, kuko ni kenshi wagiye undamira ngiye guhenuka ariko sinahenutse, naho vyashitse ngahenuka waramvyuye urongera urambwira ngo komeza urugendo. Wewe niwe nkoni yanje nishingikirijeho, wewe niwe nkoni yanje mfata ahanyerera kugira ngo sintembe, wewe ni wewe maso yanje amurikiye ibirenge vyanje kugira ngo ntibitsitare. Wewe uri vyizigiro vyanje nta handi nihebuye, wewe uri vyose muri vyose, wewe ni wewe undemamwo umutima ukambwira ngo komeza, ni jewe nzi aho ndiko ndakujana. Mfasha kuba hafi yawe, mfasha kukwizera bikwiriye buri munsi, umpe umutima wo kwakira no gushima no muri vya bihe mba mbona ko ataco gushima gihari. Amaso yanje hari igihe abona yuko ataco gushima gihari, bivanye n'ibintu mba ndiko ndacamwo, bivanye n'ibihe n'ivyo mba nipfuza bitagenze uko ndabishaka, ariko nkibagira yuko kugira amagara meza, kuvyuka buri munsi mu gitondo nkomeye meze neza, navyo ari umugisha, ariko ndabirenza kwa amaso kuko mfise ibindi kameremere yanje yipfuza, kuko mfise ibindi mpamiye, bigatuma nibagira ukugira neza kwawe, bigatuma nibagira yuko unkunda buri munsi kandi undindiye muri iyi si, kuko ivyo ngirira nabi ni vyinshi, uretse kuronka amafaranga n'ubutunzi n'ivyo nipfuza. Amagara niyo ngenzi, kugira amagara meza no kubaho ukomeye niwo mugisha uruta iyindi yose, kuko nizera yuko umuntu agihagaze agikomeye atarapfa, agikomeye agihagaze vyose bishobora gukunda. Mana yanje, ndi hano kugira ngo wongere unkomeze. Nimba uvyizera uvuge ngo amina. Jewe ni Fergie.